umwanya ndamubonye muri commentaire abivuga uko camanza nkamurondera inbox nkamubwira cyangwa nkamwambira muri commentaire mbwira impamvu atari ivyo ambwiye yuko ahantu hatari ivyo nuko ndashobora kuhagosora kugira hagende neza. Jama sasa bakuzi ba mijo none bro uko niko usengaga bro kamera kwire basenga bajama hona sasa bro uko niko usenga oya bro sinaona bro cameraman wala vya bro biliseria wala saujama. Oh yes, 1, 2 everybody. My name is Radio. This is Mijo Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Mijo Talent TV. Arena wibaza turi ndibaza wana turahanu muri quartier wibaza ko twaje kuraba nde. Uno munsi ndakubwira ati ntibiza koroha na gatoya. Atwaje kuraba umwe bita Yuda umwe yagurisha Yesu. Runa ure twamaze gushika ahasanzwe aba hamwe Yuda aba umwe yagurisha Yesu umwe ari muri za ntumwa 12 umwe yagurisha Yesu. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV ndibazona twamaze gushika. Cameraman ni hapa, cameraman unaona ni hapa. Bakunzi ba Mijo Talent TV ni hapa aho Yuda asanzwe aba umwe yagurisha Yesu yari muri za ntumwa 12 zimwe zagurisha Yesu ni Yuda Iskariote. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV. Yes unaona bakuzi ba Mijo Talent TV twamaze gushika atwaje kuraba Yuda umwe yagurisha Yesu yari muri za ntumwa 12 umwe yagurisha Yesu ndibazona ya migenzo yabo unaona. Yes cameraman unaona nawa jamani so yes bakunzi ba Mijo Talent TV salama papa bro nibikiko musanze ndiko ndasenga umeze neza ndashima urakomeye meze neza. Sasa yes bakunzi ba Mijo Talent TV nabwiye ati uno munsi mbega waruciye gutega bro. Sasa wait cameraman waruciye gute bro hivi waruciye gute waruciye man hivi. Yes bakunzi ba Mijo Talent TV nabwiye ati tuje kuraba Yuda umwe yagurisha Yesu yari muri za ntumwa
intumwa muri za ntumwa 12 je narungitswe ino kugira duhanure abakorakora ibibi bijya vyanditswe rero baguma basigura mu masengero ngo hamditswe kunuku kuvyerekeye Yesu kubapinga n'abavyemeza kira muntu afise mu mutima wiwe yoshobora gukurikirana ico yumviriyeko ariko kubeshi no barati kurikirana ajya amabwiriza ya Bibiliya kubera amabwiriza ya Bibiliya n'amabwiriza y'umusafu ya Kiislamu byose bimeze kumwe ya kandi ntushobora gupinga vy'idini yi ukemera vy'idini riya ya twese dusenga Imana imwe kwa twavuye ku umwe amazina ariko baratandukanya mu mashengero atandukanye ya bajya rero bapinga no babwira yuko bokwemera kubera bijya vyanditswe muri Bibiliya ya si kuvuga yuko nivyimanuye biva hejuru oya ni ibintu vyarondiwe n'abantu ba kera ya mu macamake hari n'ivyishi kandi nashaka kuvuga bicesha bwenge nkavuga ati ngo vyinshi nkuko je ndi ntumwa yavyo nashaka kubikubarira apare atari pare ya kamera ya ariko wavuze ati warungitswe nande wewe warungitswe nande bakuzi ba Million Talent TV dushaka tumenye ukuri warungitswe nande wewe oh bro ngomba nakubwize ukuri rero oh macamake kwa dukurikira kubafanzi jewe ndumwe mu bakinyi ba Wetu Online TV nkaba nitwa Apfiriye comedy ya Wetu Online TV ariwe
kuronka success kugira ngo uronke babana beza babakobwa beza uronka amafaranga amasponsor mbega ku ruhande rwanyu nka timu ya wetu nkuko wabivuze mubikora nko kwiryohera nko kurondera abademu beza nko kurondera amafaranga cyangwa se mubikora nko kwigisha gusa tu mu majambo make tubikora mu nzira yo kwigisha kandi tukabikora nk'akazi tubifata nk'akazi ya kashobora kuzogabura ntejo ya atari twe twaririye ko kazojya kwa abana bacu kabisa abishi barazana ama creation ugasanga habayeho kwigana umuntu ugasanga ivyo ukoze no munsi ejo habonetse ubundi abikora uko nyene na bwanwa na yakanzu na yamvugo akayigana kujya nyene mbega muri ico gihe bica bigenda gute mbega ivyo mukora biremewe cyangwa se nyene uwo ari we wese yobigana ntaco bitwaye tu kira muntu afise talent yiwe kandi kira muntu afise ivyo yakora vyiwe ya nta muntu yigana ivy'uwundi havutse Yesu mu gihugu kiraza na kwitirira Yesu havutse bacterie mu gihugu kiraza kwitira bacterie ahagura ukuntu nawe ukwitirira kugira ukore ibirenze ivyanje kugira nawe umenyekane kuzina ryawe ariko uje urondera nk'ivyanje biba ukura uraduza imbuto yanje ndarushe wangu ndarushe walaye abajama kuno bicara nta nivyo woshobora ariko tukiri ngaho nyene